Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane bene data. Ndashima Imana ko twongeye kuvuga no munsi, ndashima ko Imana yaturinze ikatugirira neza. Imana ihabwe icubahiro, Imana ishigwe hejuru. Twigishanije uheze ku gusenga. Tuvuga ko gusenga ari mu rutonde gusenga, Yesu nahabwe icubahiro. Yesu nashimwe. Tuvuga ko mu gusenga urutonde rwa mbere ruza ubanza ugataka Imana, Imana ukayivuga neza, ukayivuga ubwiza bwayo, ukomera kwayo. Yesu nahabwe icubahiro. Ubwa kabiri hama ukanashima, ugashima Imana ivyo yagiye gukorera, ivyo uko yakwirije amahoro, uko yakurinze, kubwa famille, kubwa kazi, ku bintu byose Imana uze kugirira neza. Yesu nahabwe icubahiro. Ubwa gatatu ugasaba Imana ikigongwe, petete baravye ibintu urashavura, hari ibyo wumvise urashavura, hari ibyo wavuze uracumura, hari ibyo wasamariye bitahesha Imana icubahiro uracumura, ukihana ikintu cose wowe uzi ko wowe wakoze ntigesha Imana icubahiro. Yesu nahabwe icubahiro. Umaze kwihana icakane ukatushima Imana kwikubabara ibyaha, kwikwejeje amaraso yayo, kwikugiza icaremwe gishubugira kandi. Yesu nahabwe icubahiro. Hama etape ya gatanu ukatusaba, ukabisaba Imana ishaka kwibwira ikintu wifuza ko Imana yagukorera, ahantu wifuza ko Imana yagushikana, ukabona kuvuga bijya byose ukeneye. Hama etape ya nyuma ari ya gatandatu ugashima Imana ko ikwishuye amasengesho, ko Imana yumvise ibyo wayisabye, ko Imana yumvise amasengesho yawe ko kandi wizeye ko igiye kwishura. Yesu nashimwe cyane, Yesu nahabwe icubahiro. Rero gusenga ni byiza, gusenga n'ubuzima. Je ndabita ko gusenga n'ubuzima. Gusenga rero byo bikwiye kuba muri twebwe, bikaba muri twebwe, bikaba ubuzima bwacu. Ntitugire ikintu cyose ukabanza gusenga. Yesu nashimwe cyane. Mfise indirimbo no munsi nkene ko turirimba ihora impezagira yo mu gitabo ya 49 ivuga gusenga. Katuririmbe mu izina rya Yesu. Ugusenga kuramfashi bihe byose kunshikana kuri data akankiza mu bingo kandi niyanteye akasuku buryo bwose ibiheta ngabo kenshi ntugusenga kuramfasha wagusenga amababa yawanjana ivyo nsaba kuri data yiteze kumpumugisha kwari wenziga kubuntu sinzoreka kumusenga nzomukore ramaganya ntazokwanka kunduhura kandi igihe kizoshika mboni biri kure byose vy'igihugu citereye hari iwacu mw'ijuru niho nzoca nterurirwa njanywe n'abamarayika ndirimbanu munezero nugusenga ni gukuru kandi gihe kizoshika mboni biri kure byose by'igihugu cite
gusenga ni gukuru. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane, Yesu nahabwa icubahiro. Uyu muririmbyi yaravuze ngo ugusenga kuramfasha ibihe byose. Yesu nahabwa icubahiro. Ugusenga kuradufasha, ugusenga gukuraho ibyago byari bije, ugusenga gukuraho ibibazo byari bihari. Yesu nahabwa icubahiro. Gusenga gukuraho ibintu byinshi bitari byiza, ibintu bitari mu mugambi w'Imana biragenda bikavaho kubera ko wasenze. Yesu nashimwe cyane. Ibintu satani yari yaratwaye, imigisha yari yarakwibye, Yesu nahabwa cyane. Akazi wari waravuyemo, urugo wari warukanwemo, ukubera gusenga byose biragaruka kubera gusenga. Yesu nahabwa icubahiro. Rero nk'umukristo dukwiye kwama dusenge, gusenga bibe nk'ubuzima bwacu bwa misi yose. Kuko udashobora kuva muhira utambaye impuzu kubera abantu bakubona ubwambure bwawe, aba ari kuva muhira usenze. Ntukave muhira udasenze mwene data, kubera shetani aradutega. Shetani ntadukunda kuko ntiturabiwe, turabijuru. Yesu nahabwa icubahiro, turabijuru. Niyo mpamvu atadukunda. Niyo mpamvu rero ukwiye kwa musenga kugira ngo urengane imitego satani agenda aratega. Yesu nahabwa icubahiro. Muri 97 nararwaye, ndwara ukuguru. Nari umwana mutonya, bantumye ku isoko ndagenda nkuko kujya batuma abandi bana bose. Ndagenda ngarutse, hari ahantu naciye numva ukuguru hari ikintu kinkanze, ikintu kimbabaje mu kuguru. Kugira ngo ire muhira nagiye nikwega, nuko nyene hatari kure y'umuhira cyane. Ngina nikwega gushika muhira. Hari 97 sinshobora kuvyibagira, muri juillet, muri grande vacances, muri grande vacances. Ngenda muhira nikwega nshika muhira, shika ryo bari bantumye. Hama ndabwira mama, ndumva niko ndababara mu kuguru. Nguma gutyo bukeye mbyuka niko ndababara mu kuguru cyane. Namazi uko nabwenda mari iminsi niko kwaguru kwambabaza cyane, kandi kuguru kuragenda kuba kugufiye niko asura kureha no kundi. Yesu nahabwa icubahiro. Ukuguru kuragenda kurasumbana, kuraduga. Umusozi kuguru kumwe kuri ngaho kundi kuri hejuru. Yesu nahabwa icubahiro. Ndagwara ukuguru kukanja. Mama wanje n'umusenzi kuva kera, yatuvye ari umusenzi. Mama kubera yasenga, yarazi nibanga ryo gusenga, yaguma asenga. Abantu bakamubwira uyu mwana yaramugaye, uzi umutware mu bitaro bikuru by'ibimuga, bamuvura petete bamubaga. Mama ntigeze antwara kwa muganga ngo bambage canke ibindi byose. Yagumye asengera. Yesu ntabwo icubahiro. Uko yasengera ni ukuguru kwambabaza cyane, ku buryo naryama ngaramye, umugongo ntugere hasi, ku buryo umugongo ugumuri hejuru, ku buryo ucishikira gutya mu mugongo ntuhere hasi, kubera nasa ukuguru gusa ko kwaduze ni gutuma umugongo ushika hasi. Yesu natugirire neza. Ndagwara hafi indwi zibiri mengo zirenga. Mama akamasengera. Ariko haba undi muntu amubwira twari uyu mwana mu cyumba cy'amasengesho hari ahantu mu Rwanda mu bibare. Ico gihe hari igicaniro gikomeye cyane kirimo umuriro mwinshi mu bibare. Ndavyibuka nari mutonya, mama bukenya arambwira ngo turaje gusenga, arantwara. Nari sigaye ngendera kuri bekiye, urumva ko kumwe ko kugufi kuri kurekure, kumwe kugoye ko ari kwabaye kugufinya. Mama arambwira tugende dufata bisi bisanzwe, fisi na bekiye. Twururutse bisi aho hantu mu bibare, biranko ntambuka. Kubera iki? Kubera ukuguru kurimo kurajya cyane. Mugabo ugiye barako yashamo abantu benshi bagiye aho hantu, basanga hamana amasengesho menshi omengane gikorane. Yesu nahabwa icubahiro. Ubwo abo bagabo bacu bafasha mama kunterura, barangushikanye ahantu basengera. Hari habaye amateraniro, hari umuriro mwinshi, abantu bariko barasenga, abantu bose bari mu mwuka. Yesu nahabwa icubahiro. Ico gihe nta nubwo bigeze banashira ngo ahantu ngo nicare ngo ndindire. Oya, bahise bantwara direct mu cyumba c'amasengesho. Ahantu hari aba mama bamwe basenga binginga. Direct acavuga umwana w'umutware hajya bamusengere. Ivyo ni bitero n'abadayimoni singwa risanzwe. Yesu nahabwa icubahiro. Uwo mwanya baciye bantwara muri cyumba c'amasengesho
baransengera. Umumama umwe yarimo asenga, numva aravuze uyu mwana yatambutse ibintu mwibarabara. Yesu nahabwa icubahiro, abwira mama uyu mwana wawe yatambutse ibirozi mwibarabara, mbibonye mu mwuka, ikiyoka kimuvuye mu mugongo cari caraciye imitsi yose yo mu mugongo, niyo mpamvu kuguru kwagiye kuba kugufinya, hama anaryamye umugongo ntushike hasi. Ico kiyoka cyari kimuryamye mu mugongo, ni ibintu yatambutse mwibarabara aho yaciye. Yesu natugire neza. Uwo mwanya baransengera, kiramvamo kiragenda. Yesu nahabwa icubahiro. Nguma njyabe mico gicaniro, hageze ku mugoroba ndatakurya bisanzwe, ngira muhira ndaryama. Coge naryamye neza, umugongo urashitse hasi. Bukeye navyutse ukuguru kumanutse hasi kureha n'ukundi, ngira muranzi ntambuka neza, umukobwa mwiza. Yesu nahabwa icubahiro. Ivyo rero ndaberetse amasengesho, akamaro k'amasengesho. Mama wanje iyo tabara umuntu w'amasengesho, petete ari kuntwara aho bamubwiye mu bitaro by'abagwayi b'ibimuga ngo bambage, bakaza kumbagira ubusa atangwara indimo, ahubwo ari umudayimoni natambutse. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nashimwe cyane. Murumva ko rero satani yama yateze, satani aratega, satani atega hajya mpande gitanda cawe, satani agutegera muri dushe, satani agutegera mu gikoni, satani agutegera ku kazi, mwibarabara, muri bisi, mwikaburimbo, mu ndege, ahantu hose satani aratega. Ariko iyo wabyutse ugasenga, ukitwikiriza amaraso ya Kristo Yesu, nubwo wohonyora mu kinogo worengana. Yesu nahabwa icubahiro, kubera Imana bashyize bamaze gushaho protection. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nahabwa icubahiro. Reka dusenge, reka dusome muri Yakobo 5. Muri Yakobo 5 umurongo wa 16. Yesu nahabwa icubahiro. Aravuga mwaturanire ibyaha byanyu, musengeranire kugira ngo mukire indwara. Ugusaba k'umugorotsi kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cako. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nashimwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira ikimazi cinshi mu gikorwa cako. Urumva ko gusenga k'umukiranutsi si gusenga k'umuntu ari we wese. Ukwiye gusenga wamaze kwihana, atakina Imana ikwagiriza. Kubera gusenga k'umunyabyaha birasesema Imana, ariko muri Bibiliya handitse ati gusenga k'umunyabyaha nigisesema imbere y'Imana. Nico gituma batubwira ko gusenga k'umukiranutsi kugira ikimazi kinini muri byinshi. Haleluya. Yesu nahabwa icubahiro. Ati ngaba tugana nyene ngo mwaturanira ibyaha. Je niba uhorana kenshi mu masengero muri Pentecote twakuze, nimba bamaze kwigisha hakiri cagutsinze, ugasanga ugiye hajya imbere hamwe basengera abantu bihana, iyo basengera abantu batsinzwe n'ijambo, mugenda hajya imbere mugasengerwa. Kenshi ari mu pastor aza hakuja ku matwi, ugasanga uratuye uramubwiye narabeshe, naragize gucyaye, naragwanye. Donc kuvuga bijya byaha uje kwihanira ngaho kubera ijambo rya gutsinze. Nijye uvuga kwaturanira. Hari ibyaha kubgawe udashobora kumva ko babariwe utabanje kwatura. Hari cyaho ukora ugasaba Imana imbabazi, ariko still ukagumva mu mutima wawe utababariwe. Kijya cyaha rero bishaka ucature. Yesu atugirire neza. Kiyo bishaka ucature, urondera umukozi w'Imana ari pastor wawe cyangwa undi mukozi w'Imana uzi. Si ngombwa wari wese, umuntu wese uzi ko ari umukristo asenga neza nawe umwizeye, uwo mwegera ukamwatuka ukamubwira iki cyaha narayikoze kiguma kinyigira muri jewe. Rero usengera usabira Imana imbabazi. Yesu nahabwa icubahiro. Ku murongo wa 17 haravuga Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Yongera gusaba, ijuru rirekura imvura, isi imeza imirima yayo. Haleluya. Murumva rero, murumva ugusenga kurashobora guhagarika ikintu kibi cari kije shaka. Gusenga kurashobora kuzana
ikintu ciza wari ukeneye. Yesu nahabwa icubahiro. Dukunde gusenga bene data, dukunde gusenga kugira umumaro mwinshi. Turabona mu nkuru ya Esteri 5 ukuntu Esteri yasenze kugira ngo yegere umwami, agire ubutoni ku mwami, kubera carazira kugenda ku mwami ataguhamagaye. Kubera ugenda ku mwami ataguhamagaye ntagutunga inkoni yiwe y'inzahabu baca bagufata bakakwica. Rero Moridekayi yamaze kumva ko abayuda bagira bageseze, nawe nyene Hamani yamaze gupanga ko azobica bose aho bari hose mu bihugu Hasuwerusi yatwara. Uriya mwami Hasuwerusi ariwe mugabo wa Esteri yatwaraga nk'ibihugu bigera ku 127. Urumva ko umuyuda yari muri ibyo bihugu byose yategezwa kwicwa kubera Hamani n'ivyo yari yamaze kwandika. Rero Moridekayi amaze kubimenya atumaho Esteri, yari umwana yari yarareze, aramubwira ko abasirukire ku mwami avuge ibyo Hamani yapanze. Esteri aranka aravuga nta muntu ahora aseruka ku mwami atamuhamagaye, kubera iyo ugiye ataguhamagaye uricwa. Yesu atugirire neza. Moridekayi arambwira gutya anye, twebwe nubwo tutokizwa na wewe, urabyumva, Imana izogira kubigenza, hari uko izobigenza idukize, ariko hari nubwo usanga Imana iragushize ngaho gura igihe nk'iki uziduserukire. Nuko Esteri yumva ko ivyo bintu byumvikana, aca mubwira Moridekayi ati nimusenge n'abayuda mwese, musenge iminsi 3 mutajya mutanywa, najye w'inshoreke zanje tuzobigira uko nyene, musenge musengera kugira ngo nze seruke imbere y'umwami, hama umwami nawe azanyumvire. Yesu ahabwa icubahiro. Turabona neza ko basenze umunsi wa 3 Esteri agaseruka imbere y'umwami, umwami akimubona akamutunga inkoni akamamagara ngo mwami kazi wanje, ngo niki ushaka, ngo nigice k'igihugu canje ndakiguhe gitware. Urumva kugira umwami acamubwira, acamunezererwa, amuhamagare, amwegereze, amubaze n'ubugwa neza ngo ati niki wifuza, ngo nigice c'igihugu no kiguha. Yesu nahabwa icubahiro. Iyo n'amasengesho nta kintu cogira ico, nta kintu cogira ivyo atari amasengesho. Yesu nahabwa icubahiro. Izo nizo mbaraga z'amasengesho wumva, izo nizo mbaraga z'amasengesho wumva, kubera ntiyari gushobora kuza imbere y'umwami ko yishakiye ngo ugende gutyo. Ariko kubera ko Esteri yari umwana yakuza asenga, iwabo bayuda barasenga, nugerera mureze Moridekayi yari umusenzi cyane, yarizeye ko nibasenga Imana y'umushire gikundiro umwami yamubona akamunezererwa. Nuko amasengesho atuma Esteri atona imbere y'umwami, hama aramusaba. Mu nyuma murazi inkuru yose ukuntu yamubwiye ko Hamani ari we ashaka kubageseza bose abayuda bose. Murazi byabaye Hamani igiti yari yamanikiye Moridekayi niwe bakimanitseko. Haleluya. Amasengesho gira byinshi. Hama yanzu Hamani yabamo baca abi bose barazi kuba nabonye bishwe, famille yose ikicwa, baravamo. Hama Moridekayi abari wagenda muri yanzu Hamani yabamo. Moridekayi kandi abari we aje mu kibanza Hamani yari arimo. Moridekayi aratoneshwa. Turabona ukuntu mu gice ca 10 baratubwira ko Moridekayi yabaye mukuru, ku buryo muri ibyo bihugu byose 127 havuyeho umwami hakurikiraho Moridekayi. Kubera iki? Ni y'amasengesho bakoze iminsi 3 batajya batangwa, niyo yagiye azana ibyo byose kushika naho abayuda bakize, ahubwo bakivuna abansi babo. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nashigwe hejuru. Rero dukunde gusenga ni byiza. Mu gusenga niho tuganira n'Imana, mu gusenga niho twiyunga n'Imana, mu gusenga niho tunywana n'Imana. Haleluya. Imana bamugisha, Imana bakomeze, kandi ibakundishe gusenga. Mukunde gusenga, ko gusenga ari bwo buzima. Yesu abamugisha.